icubahiro mana mushobora byose wewe nyene urukundo nyene impuhwe n'ikigongwe wowe Segaba w'Abarundi utanga inka n'ibibondo ari buduha ubuzima utanga imvura nziza n'akayaga keza ukaburi hagati yacu nundi nahazwe imyaka n'imyaka mufate ivyicaro nyakubahwa munyamabanga mukuru w'umugambwe CDFDD n'icegera canyu n'abatambukanyi banyu mwanyakubahwa muri mu nama nkuru y'inararibonye nyeniteka umukuru w'inama nshingamateka nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa cegera c'umukuru w'igihugu nyakubahwa umukuru wa sentare ntahinyuzwa nyakubahwa muhuza w'Abarundi n'umutambukanyi wanyu nyakubahwa mukuru wa sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro nyakubahwa mutambukanyi wa sogokuru wacu Petero nkuru nziza banyakubahwa abashinga amateka n'abakenguza amateka banyakubahwa abashikiranganji mugize urwego nshingwabikorwa rw'igihugu mwanyakubahwa bamenyesha amana mudahengeshanya kutugaburira inkuru nziza y'urukiza banyakubahwa abarongozi mwese mu bisata bitandukanye by'igihugu mwese mwanyakubahwa mwitavye iki gikorane mwese umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye ndasubiye kubaramutsa amahoro y'Imana. Uyu munsi tugeze ku musozo kandi twaragabanye hariho abanyibukije arambwira bati rijya jambo watubwiye ejo rijya jambo watweretse ry'ubuhanuzi hariho abatari bahari bataryumvise mugabo nagira nsubire ndababwire yuko rijya jambo mwosubira nyene mukaryisomera mwebwe nyene kugira ngo ritume twebwe duhinduka baba bungere baba umukuku narababwiye yuko rijya jambo rije turi ku ntambwe ihereza ukurokoka kwacu no kuvuga Burundi bwarokotse Burundi bwarokotse nivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe kare niho yatubwiye ati iyo utazi utagira yuja ntumenya aho ugeze twe mu Burundi twarigeze kutamenya iyo tuja tutazi niyo tuva ariko nagira nsubire ndabereke intambwe Burundi bwaciyeho gushika uno munsi kugira mwese mubonereho kwemera yuko ivyo tuvuga ari ivyo ari Imana byose yabikoze naho twaciye mu magume Imana arabiretse biraba kugira ngo koko yonyene twebwe tubone ko ari Imana ikomeye kuko yarabidukuyemwo muribuka n'abanyisirayeli nama ndiko ndabivuga Imana arabacishije mu magume ibacisha mu bugaragwa kugira ngo ibageze irabe yuko koko bazoguma bayizigiye mbere mushima nico gituma Abarundi mwokwa mugavye iminsi yose mugiye gusoma mu gitabo c'abacamanza ku kigabane ca 3 muravye ku murongo wa mbere gushika kwa 6 Imana yaragumijemwo ngo abanyamahanga mu banyisirayeli ngo kugira ngo igeze abanyisirayeli yabagumijemwo kugira ngo abari bo bazotuma Imana ibageza ngo bukeye kabiri abanyisirayeli baca muri b'abanyamahanga barabarongoramwo
hanyuma abakobwa babo barahindukiza umutima w'abanyisirayeli basubira gusenga imana z'abanyamahanga. Nico gituma nabwira mwebwe abarundi mwame mugavye, ntikizobuza ko ibigeragezo bihaba, mugabo ngo haragowe uwo bizovako. Mwame mugavye. Umusaseredote ejo yatwigishije ati uwuzi vyinshi niwazokubitwa inkoni nyinshi. Abagumye abanga mwame mugavye, mumenye ko ibigeragezo bishobora gushika. Imana iguma ikaburira abe yuko koko uguma yizeye. Uburundi rero nta numwe ubu agikekeranya ko ari igihugu cy'isezerano cyiza cyane Imana yagabiye Uburundi, abarundi, igihugu koko gisa n'igihugu cya Kanahani. Uravye itunga yahaye Uburundi, aho ntiwosubira gukekeranya, kuko nimurabe ingene Uburundi buruta ibindi bihugu bitari bike mu itunga rya bwarose. Igihugu gifise amazi, kikagira akayaga keza, kikagira ubutare. Namwe nsubiramwo ndaraba neza amazina y'Uburundi tuyibukanye. Uburundi igihugu gitemba amata n'ubuki. Uburundi umutima wa Afrika. Shitse rero kuri ico ngo umutima wa Afrika nkanda Uburundi sanga bucapuye nk'umutima nyene, casanga buvomera isi yose. Si Uburundi buvomerwa n'isi n'ibihugu vyo kwisi, ni Uburundi buvomera ibihugu vyo kwisi yose. None umutima si utanga amaraso mu mubiri wose. Nimurabe iyo muriko muraraba neza Uburundi ku mutwe wa Afrika, umutima wa Afrika, ku mutwe hari ya ruguru. Imajyambere riva hariya hirya mu Rutovu, rikagenda giyegeranya hakaba mu Barazi, Ruvyironza, Ruvubu, kabandanya gushika hariya mu bugaragwa bwa Misiri. Nimwiyumvire rero Uburundi buvomera, bwarungitse amazi n'abanyisirayeli bose bayanyoyeko. Burahimu yarayanyoyeko, Yakobo yarayanyoyeko, Yesu yarayanyoyeko. None ga yemwe aho ntitwokwikomera amashi. Ngo nari nshonje murangaburira, nari kavantara murantora, nari inyotewe muramputwonywa. Yesu yari impunzi mu Misiri, hanyuma abarundi twaramuhaye utwanywa. None yo ibyohera uko nyene, byohera uko. Uburundi dufise itunga ridasanzwe. Abarundi kubona imbere y'umuzi w'abazungu baza bafise amahinguriro ni ikintu kidasanzwe. Bari bafise amahinguriro, bari batunganije neza ku ntwaro yabo n'ivy'ubutunzi n'imibano, byose bari batunganije neza. Vyerekana yuko ari abantu bakorana n'Imana. None iryo bakwe ryo kumenya yuko Imana ariyo yaremye isi, ari itanga vyose, abo barundi bakabimenya. Mu bindi bihugu basenga Imana nyinshi. Erega nimwiyumvire muraza gusigwa. N'abanyisirayeli zari inshuti zabo bari basize iwabo, basubiye basaza basenga Imana nyinshi. Muga mu Burundi twisengera Imana imwe rudende. Icerekana ingabire y'abarundi twarose ntabonwa. Niho namande babwira nti ntimuze murekora iciza mwafashe. Ubu ko twabonye ko Imana yaduhaye ntabonwa, ntiduze dusubire kurekura. Abarundi rero kujya ko abanyisirayeli nabo baraguye mu buja bw'abanyamahanga, baracurwa bufuni na buhoro. Nabo nyene n'abatari bwavuka Imana yarumvise amaborogo bari mu buja bw'abanyamahanga. Imana irumva amaborogo yabo, iravuga iti ngira ndabarokore. Ariko murabona yuko kumwe kwa Farao nawe nyene atarekuye uko nyene. Abo banyamahanga baducura bufuni na buhoro
nticabujije ko baca bica uwarazanye ubutumwa bwo kuvuga buti abana banje bategeza kuva mu buja, ariko vyanka bikunda iry'Imana yavuze ritegereza gushika. Turose kwikukira ni nk'abanyisirayeli bari mu bugaragwa, turajuragirika turaba abanyenzigo abanyeshari, turicara turabavukanye kumwe nyene n'abanyisirayeli bamenja. Hanyuma Imana gushika aho ivuga iti umwe wese niyice mwene wabo. Hanyuma ishavu ry'Imana ibona kururuka. Natwe hajya aho kubera twace duheba Imana tuja mu bindi turayibagira. Hajya Imana yaravuze iti ubu namwe abarundi muteza kwicana muvukana kugira ngo ishavu ry'Imana rigabanuke. Hanyuma rero naho nyene ubutumwa buraza, je nasubiye inyuma ndaraba neza nsanga koko Burundi n'ubw'Imana. Mu myaka ya 90 abibuka abakunda gusoma n'abakuze bahari, muribuka yuko umwungere wa Eklezia Katolika Musenyeri Ntamwana yanditse avuga ati laissez partir mon peuple. Yaravyanditse mu myaka 90 yabonye ko ibara ryaguye mu gihugu. Yaravyanditse, ntiyari umukozi w'Imana. Reka abana banje bagende babeho neza. N'abanyisirayeli kwari uko nyene Imana yatumye ubutumwa laissez partir mon peuple. Ijwi rya mbere riba riratanguye kuza riravuga riti abarundi dutegerezwa kubaho neza mu mwidegemvyo turi abana b'Imana. Turavuga tuti turinjiye muri demokrasi, no kuvuga yuko kakamo yatera basa n'abakumvise, ariko kujya nyene kwa ba Farao abakomantarije umutima ntibemeye yuko uko kwishira no kwizera kw'abarundi kubaho, kuko ubwo nyene baciye bagandagura abatowe. Ibara riraguye mu gihugu kubera abafise agati matare bafise igikanu kitagondwa. Ariko mu nyuma abakozi b'Imana nyene barongera barasemerera bati vyibuke nguma ndabisubiramo kugira ngo muze murabona ko ijambo ry'Imana rikora muri iki gihugu cacu, koko turaba Imana. Abakozi b'Imana baca barasubira bati abantu b'Imana baroyehe ku Burundi buguye mu isanganya, yemwe abungere babuze. Hajya bajya abantu b'Imana bararavye babona habuze abungere, baca bavuga bati kwa bungere babuze mu gihugu abantu b'Imana abo bagiye hega yemwe. Murumva iryo jwi risemerera rivuga riti abantu b'Imana bagiye. Niho Imana yacitora mu Barundi nyene. Emwe jewe umugambwe se defudede kubona ushobora no kudukoranya uku ibi byose nta numwe yarazi n'ivyo ari byo. Je rero simvuga ngo wari umugambwe se defudede, mvuga nti barabarundi Imana yitoreye mu Barundi benshi, irakuramwe abarundi bakeyi bemera bonyene kugenda kugaruka uko kwishira no kwizana kw'abarundi. Ndabereka igikorwa c'Imana kindi cabaye. Nama ndabibabwira abakunda kuza kumviriza ijambo ry'Imana iyo twakoranye. Umukozi w'Imana abi Dar es Salaam naratangaye cyane kuko namutoye ubu tuza turandikiranira utumessage. Mugano ubu yigisha ijambo ry'Imana ku buryo yambwiye ati ugira nze mu Burundi ati ni Imana nyene izobipanga kuko yamafise programme yo kwigisha ijambo ry'Imana mu mihingo inyuranye. Uwo mukozi w'Imana duhuye acambwira ati mu Burundi amahoro azoboneka, mugabo kugira amahoro aboneke hazotwara umukozi w'Imana. Mbere aranashira kati muri mwebwe nta urimwo ati kuko azoba ari umukozi w'Imana. None baranezerewe cyane ariko ndugikira utumessage ambwira ati Uburundi bwarahiriwe cyane. No kuvya corona arambwira ati Uburundi bwarahezagiwe raba ingene bwa buhezagiwe kuri iyi si.
arabukurikirana kuko ivyo yabimbwiye mu 98 aremeza ko Burundi buzogira amahoro kandi arama. Turi mu 98 n'umugambwe SNDD ntibari twari tukiri mu bapfumu, tukiri muri bya njoni bya barengesa bya nyabusorongo. Twese nta numwe yiyumvira yuko bizoshikaho tuvuga ruti kuva ubu udusaza ari Imana yonyene bishoboye. Nuvuga yuko Imana yaraje irungika mutima mweranda aramurikira abo Barundi nyene irabamurikira abwira iti ivyo bintazi bivemwo, ni jewe Imana nzovyikorera kandi hukaba nkako. None ko atagihugu na kimwe cigeze gishigikira uwo muhari, wovuga ngo bakoresha ivyo bakuyehe? Imana nyene yarayivugiye ati je nzovyikorera, irarungika mutima mweranda, twese turavyumvikana. Ntagira uzobesha naho ngo nije nabitanguye. Eka twari mu ikoraniro kaminuza biza uko nyene ati Imana tuyihaye ikibanza ca mbere kuva ubu. Murumva uwabibuye ubwa mbere akabibura mu 98 mu 2001 akaba ariho abo Barundi bari mu muhari CDFDD bavuga bati Imana tuyihaye ikibanza ca mbere, si ibintu bisanzwe. Ahanza ndagenda kugira ngo muze murumva ingene Imana yagiye iravuga uko bukeye uko bwije. Ba Barundi barabandanya urugendo rwo gukiza Uburundi. Abarundi bose baca biyunganamo. Abarundi bose baca biyunganamo baca barajana ku rugendo rwo gukiza Abarundi. Erega ntimuvuge ngo hari abasigaye, nta basigaye kuko aho benshi bashize bose baca bakurikira. Abarundi bose barakurikira gushika bavuga bati oya ubu ntibikiri vya SNDD gusa rero ndaberekera ingene Imana ikora. Abarundi barataha bavuga bati sivyi wanyu gusa natwe turimo. Mbe muribuka urya musenyeri nyene igihe yabwira gumya banga ati ibintu nimwe mwabizanye mureregwa ntimubihagarike. Yakivuga ngo nivyo abaSNDD cyagiye ariko twavuga none ubu mwumva Abarundi ngene badabo bace bogerako bose baca bavuga ngo ibwirizwa shingiro ko Imana ariyo nkuru ari yiri imbere. Nimumbwire ikindi gihugu hari dekre ivuga yuko abene gihugu bazokwama bahura mu mwaka kabiri basenga? Ni hehe ikindi gihugu? Naje nta nivyo nari narigeze niyumvira ko bizobaho. Mugabo haraje mutima mweranda aravuga ati ubu rero murageze ku yindi ntambwe. Iyo ntambwe tuba tuyigiyeko rero dogiri murabona. Ibuka amajambo amwamwe yavugiwe ngaha aha nyene mu kwezi kwa gatandatu 2020 sogokuru wacu Petero Nkurunziza ari ngaha nyene. Niwe yatweretse ko Uburundi buhejeje kujabuka, ko Abarundi tuvuye muri bwa buja twari twarashizwemo na Setani. Acavuga tubure murinje genda mwubake kandi mumenye ko abasi bakaka mwubake mugavye. Yadusigaranye iragi ngaha nyene. Mwumva ivy'Imana ingene bikora. Hanyuma duca twiga ngere twubaka, dusanga ntidushobora kubaka tukirabana ribi. Mu kwezi kwa gatandatu ngaha nyene niho twese twigishanya ingene twobana mu mahoro tukengengana nk'abavukanyi. Abavuye ngaha ndazi ko hahindutse benshi kuko uravye muri uwo mwaka uheze imitima Abarundi bafise si imitima isanzwe. Aho umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira uvugiye amabwa yabaye muri iki gihugu cacu, abenshi bari bazi ko Abarundi duca dusubiranamwo. Mugabo raba ingene twavyakiranye twese umutima uri mu nda, vyerekana yuko twamaze guhinduka muri Burundi. Imitima yacu ramaze guhinduka. Ibi byose nibimenyetso none ninda yihinduye.
nimumbwira abantu bari bariziziwe n'inzigo ishari inzankano ukazibona ku munsi umwe batanguye kurabana ryiza. Ndakurikirana ibivugwa kuri zijya mbuga zihuza benshi, muze murabe ubu abatuku Burundi ntibaba bashikana 10 ubu. Hariho umukozi w'Imana yatubwiye yuko nawe Imana arakamwibira akatubwira yuko Burundi bwasubijwe inyuma na twebwe nyene kuko twarabuvumye. Aca duhanura ati kuva uno munsi tangura guhezagira Burundi murako budaca buhezagirwa, kandi kuva tubitanguye Uburundi burabwa neza n'amakungu yose. Ibi byose nibitangaza, nico gituma mwese ya mvugo mbi, imvugo y'umuvumo ive mu kanwa kanyu, mugube muhezagira Uburundi igihugu cyacu ciza. Nta gihe uzosubira kuva ku Burundi ari umuriro. Uburundi ni igihugu ciza, duhezagirane abarundi n'abene gihugu bameze neza b'ubuntu, duhezagirane hanyuma twengengane n'uwo bigenze nabi tumwegere tumuhanure. Mu kwezi kwa12 mu mpera rero niho mwabonye yuko yari finale, kuko niho twavuze tuti abatureme umurundi mushasha. Haranditse ngo nzobakuramwe agatimatare ndabashire mu mutima mushasha. Mu kwezi kwa 12 nico twariko turasengera. None uno munsi rero mwarumvise ijwi ry'ubuhanuzi aho ridusaba guhinduka. Ubu rero twese twame tuzi yuko Uburundi bwacu dutegerezwa kubwubaka. Ijambo twari rose ejo umuhanuzi Ezekiel yarabitubwiye mu kigabane ca 34 aravuga ivy'indongozi zitegerejwe zitabikoze Imana yo nyene izozihanira. Yaravuze ati jewe nyene nzokwiyizira. Nico gituma indongozi mubimenye. Namwe mukuku intama z'Imana twararose ubutumwa, ntidusubire kuza turagundana dukomanya amahembe, ntidusubire gutakanga umurima wacu w'Uburundi, ntidusubire gutoba amazi yacu y'Uburundi. Emwe mugabaga yemwe nimwiyumvire, Imana yaduhaye amazi y'umusarara. Narigeze kubabwira umunyisirayeli yambwiye yuko Uburundi bazohava babuburanya, kandi nivyo nyene ngo nabahaye amazi y'umusarara muca murayatoba murayatakanga n'ibirenge vyanyu. Yambwiye ati Uburundi ni igihugu atakindi kiriho kwisi, ngo mwebwe ngo muragenda mukimba mu mwonga mugaca mukuramwo amazi meza muca mwinywera mukigira. Ngo twebwe abanyisirayeli kugira ngo turonke amazi tunywa ati twakoresheje imiliyaridi 30 z'amadolari kugira ngo turonke amazi tunywa. Ngo none mwebwe ayo mazi Imana yabahaye adatobekaye ngo niyo mwogesha imiduga, ngo niyo ngo mukoresha mu buzu bwa sugumwe, ngo tuzobitwarira. Kubera Imana yatwereye amazi meza uyu musarara mugabo nimurabe tuca tuyononesha twicana amaraso atembera mu gihugu cyacu. Ivyo byose tuvuga uno munsi tuti biraheze. Nico gituma rero nababwiye nti uyu munsi ni match finale, twakinye nyinshi murumvise izabaye kugira turongoroke tuba abarundi bukuri, murumva twaciye kure. Ubu rero ijambo ry'Imana riraza rikatunyura tukaryumva. None rero ndabasabe uno munsi umwe wese agende yanyuzwe n'ijambo ry'Imana. Uburundi bwacu ntihagire uzosubira kubutabatanga kuko n'ubw'Imana. Imana arabuduhaye iduhari igihugu ciza, ariko ngoma ndababwira amageragezwa ntazobura gushika kugira ngo Imana irabe yuko koko tukiyizigere. Hari igihe tworya tugahimba, nico gituma navuze ntituririmbe kaya karirimba ngo nimwamara gushika mukubaka amazu meza mukarya mugahimba, ntimuze mwibagire Imana ko ari jewe Mana nabakuye hahandi nkabashikana mu gihugu ciza. Uno munsi rero twashitse mu gihugu ciza bane b'Imana.
tumaze iminsi rero twiga n'ingene ico gihugu ciza cacu twokibungabunga. Murumva iyo tuva iyo hari heza ubwa mbere gushikaho tuhatabatanga. None ubu rero tugira twinjire hamwe heza. Sogokuru yaguma tubwira ngo imbere ni heza. Imbere ni heza. Nimurabe kuva mu duhejeje amatora y'ibihumbi 2020 nta kintu murabona yuko uburundi bwabaye bwiza. Hajya Imana niyo ari kuyavuga. None rero muri ubwo Burundi kugira ngo bube iparadizo tugende tubwize nabwo nyene. Uburundi tubugire iparadizo, ndabibasavye abarundi uburundi tubugire paradizo. Twaracerewe turasamara tuguma turi muri mu nzigo turaka kubaka igihugu cyacu. Hama ibindi bihugu biriterera imbere, none ubu twese dufise umunoho tunohokerwa ivyo bihugu vyateye imbere. Igihugu cyacu kiremwe gutera imbere ni kashi. Ntimusubire kwidodomba ahubwo tubugira iparadizo Burundi. None mbwira kubera iki ducambirwa ibindi bihugu? Kubera iki dufise umunoho w'ibindi bihugu kandi tubona ko Burundi butunze kurusha ivyo bihugu? Kubera bagiye ku kivi natwe turiko turonona tugaca tubicambirwa. Ihibambewe duce hajya nabo baciye. Ahubwo bumuze murabaza muti mbe baciye amaja hehe natwe tumenya kajede. Kandi Imana izotwugurura iduha ubwenge tuzobishikako natwe. Reka rero gucambirwa ibindi bihugu kuko twe dutunze kubirusha. Turafise umutahe. Dufise abarundi b'incabwenge, dufise abarundi b'umutima, dufise abarundi b'abakozi, tuhagira n'igihugu ciza. None uwo mutahe ntukwiye. Umutahe urakwiye. Ni waba uvuga ngo bijya bindi bihugu biri mu mahoro, nawe yareme amahoro araremwa. Ni waba bicambi kuvuga ngo biri mu mahoro ngo nigire ngo hariya ahubwo tureme amahoro ngaha nyene. Tureme amahoro ngaha nyene. Ni igihugu tuzatukiro tukigira iparadizo. Narababwiye yuko Imana ntishobora gutembera ahantu hari bidengeri vy'amaraso. Nico gituma abarundi ndabasaba ntimusubire gukora ico cyaha c'amaraso. Ntimusubire. Icyaha c'amaraso ni kibi. Icyaha c'amaraso ni kibi. Ntimusubire. Ikibazo igira kabiri. Kubera iki indongozi z'igibiturire kandi zihembwa? Mwemwe bisigura. Kubera iki abungere bacu indongozi zemera kurya ibiturire kandi zihembwa? Akubwira ngo sindagukorera utamfumbatishije. Mugabo nawe yari yiyemeje kuza kugukorera. Kurya igiturire no kuba intashima. Wewe barakutoye iteka, ugira iteka ryo kurongora abandi, ugira iteka ryo gusukurira abandi ni iteka. Ni iteka. Ariko kubera uri intashima uca wanka kubasukurira ugataka kubarya ibiturire. Kubona abarundi bagushinga amabanga kugira ngo ukuze Uburundi, ubwungukishe, uduze ubutunzi, ukanka kubuduza ahubwo ugashima kunyonora. Kare umunyamabanga mukuru w'umugambwe yatwigishije atubwira ati kugira isosiyete ntiyigere yunguka ngo ivyari yindi. Jewe nanje nabajeje ikibazo umunsi umwe. Ntiburya uwofata umuyobozi mukuru wa Otrako akamugabira rijya shira hamwe nk'ubu igihugu kava gura umwana mwiza turakugabiye iri shira hamwe rya Otrako ubu ni gwawe, yosubira guhomba. None wewe utwara Otrako gute? Utwara Otrako yiyumva gute tuvuze uko ritohomba mugahaguma rihombesha? Buryo umuyobozi mukuru wa Onatere abarundi bavuga ngo umwana mwiza turakugabiye Onatere yosubira guhomba?
vugisha ukuri yohomba mugabo kubera baguteye iteka bakaguhabwa bari wewe uryungukisha abarundi batera imbere uca wanka kubikora mugabo ari gwawe uca ubikora uno munsi rero menya yuko ubikora nk'ukora ivy'iwawe. Ni mu minsi heze muri iyi ndwi heze naciye mw'ishamba cimeza parike ya Ruvubu ndaharaba Imana kubona iduhitunga ukayimanuza birababaje. Nabajije urirongoye ujejwe kuricungera ntingaho uwo kugabirira ishamba rya Ruvubu we wohomba ngoya none ko ataryungukisha. Ijya ni shetani yatwiziziye nimwamushaka uko rero Imana inezererwa Burundi ubumwe wese indongozi yose itangure gukora nkuko iriko ikora ivyayo kandi ubuhomba rero nagira ndababwire ubuhomba ntibuca tumwihanganira na gatoya. Umwaka uheze tubona bila nari maze igihe ndiko ndavyiga n'Imana imfasha kuvyiga ndaba uza wumva sosumo ngurumva ngo twaratanze amakori niyo twagutumye cyane twagutumye inyungu twagutumye amakori cyane twagutumye inyungu twaguhaye umutahe kugira ukamishe wunguke hanyuma twubake amabarabara twubake ibitaro twubake amashuri mugacu usanga barongoye nka sosumo niwe bambere bidoga ngo abana babuze intebe bicarako siwe wari kuzizana umutahe none wagiye muri sosumo wagiye kumwaka ubu bila dukontorora utinjije ucutaha tuzana abandi gushika tuzoronka bungerebeza Imana yene yavuze ko igiye kwizira nzobakura mwese mwabungere babimwe nzane abungerebeza baragira intama zanje bazivyibusha none wewe twakuragije igituma bene gihugu bavyibuha warasi none Imana yene nirinzi ivuga ko izokwirukana je umwana w'umuntu nico azokugirira ikigongo none ko Imana ari munyakigongwe je nico azotangira ikigongo kandi je ntari munyakigongwe nta yandi mayeri nababwiye ubu munsi ni wo guhinduka burya butumwa buraba mwebwe ubushikiranganje tubuhamagara tuti we mu bushikiranganje umunyamabanga mukuru wa CDFDD yakavuze neza mu bisanzwe ajya amahera akoreshwa ku mwaka ujya n'umutahe none nk'ubu nibambaza bene gihugu bati wa mutahe watanguza mu mwaka wa 2021 umwaka wa 2022 twereke uwo mutahe wungutse iki bashikiranganje mu vyumva umushikiranganje wese azonyereka umutahe yakoresheje ico yawungukishije tangura muharure kuko nuguhembwa kuko wakoze kirazira guhembwa utakoze ujya n'umutahe umushahara n'umutahe ubu dutangure turondera bungerebeza mu kubarondera nta kundi tubashira ku kivi wase gukora uburi umwongere mubi ikindi kibazo nkunda kuvuga kubera iki twiba igihugu kandi ivy'igihugu byose ari gwacu mwumva ubujojontoze ugafata ukanyonora ivy'igihugu kandi igihugu ari gwawe ni nko gukura mu mufuko ushira mu wundi we mwarabonye umuntu yiyiba kwiba igihugu ni nko kwiyiba ivyo Imana iravyanka cyane mwabungere babi murya ibinure vy'intama zanyu burya butunzi nivyo binure aho kuzivyibusha akaba rimwe muzondesha oya nimwiyumvire ivy'igihugu ni gwacu ukazubona uravyivye iyo ni shetani yatunyegeye ivy'igihugu ni ivy'iwacu kube mugabo rero biraheba bagatangaza ejo navuze ko atanumwe adafise ubutumwa
umudandaza aragenda agatsindira isoko ya leta akunguka amamiliyaridi, aho yogiye kuyatezamo imbere igihugu agaca yirukana akayajana hanze guteza imbere abanyamahanga. Amahera yakuye mu kigega cya leta agaca yikorera akaja kugura inzu y'umunyamahanga akagenda iyo za Nairobi Buraya. None uwo mudandaza ntabamenje arivye. Muvye muravyumva rega ntibiraba indongozi gusa, biraba umurundi wese n'imikuku irimo. Ajya amahera avuye mu kigega c'abene gihugu akazi wawe ubucu uja kuyubakisha ihinguriro kugira abene gihugu baronke aho bashorera ivyo barimye, abandi baronke akazi bakora, ubuzima bwabo buduge. Ucifata ry'amahera wungutse ukajana mu mahanga uba wivye igihugu, ubumenje. Ni mimwe rero bita gutabatanga igihugu. No hanura abantu bazi yuko baba ariko batuma igihugu gitera imbere mugabo akaba ari bo bagisubiza inyuma ko bokwikubita gashi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuze ngo amasoko ngo ahagarikwe. Mu bisanzwe abakozi ba leta sibo bari kubikora. Mbe ayo masoko birirwa baragira iki kandi abonye naribo bari kubikora. Mugabo umubwiye ngo abikore ndababwire icari gukorwa indwi imwe acagikora umwaka kugira amahera gwire. Acavuga ngo tuzohakora umwaka wose kugira babone yuko bihoye ubusa, kuko kare yari azi yuko azogavura. None ku mwanya uti bikore agaca afata icari gukorwa umunsi umwe kigakorwa ukwezi. None ntimuhora mubibona rijya barabara imbere y'isengero kwa musenyeri Nzishura, hajya ahantu bariko barakora ntihaba haraheze, bari bafise ishaka. Mugabo ashaka yuko hazorya amahera menshi cyane, duce tubabwira twufuma duha societe. Kandi namaze kubabwira nabo nyene gufata ikintu cyari gukorwa umunsi we mukagikora umwaka ntibibaho, no guca mutuviramwo tuzana bashobora gukora. None Imana yegeye kwiyizira kuraba bungere babi. Umuntu afise amabanga wese abimenye kuba ari guhaguruka. Ntivyumvikana ingere ikintu cyari kugugwa imiliyoni 10 gishaka kugugwa miliyoni 100. Twatuye turonka bene gihugu nabo barababara iyo ndababonye gayemwe, iyo ndabafashe barababara. Nijawe ry'Imana handitse ngo ntugire ubwoba nzobikora. Nagwagwaruka gwambwiye ngo singira ubwoba. Emwe ntawe uzontera ubwoba. Mukaje wontera ubwoba yoba yihenze. Nzi yuko ndi kumwe n'Imana nkabanze ivyo yanshishijemwo ututwubuye nitwitofashe. Ivyo rero byose ndiko mparanira bene gihugu. Imana iziriruka kuruta mbere igihe nari muri bya bindi. Nagiye ndababwire ko atabwoba mfise. Hari ababimbajije ngo none ntibigutera ubwoba kuko tubona abantu baca bidoga. Hari ikintu cyitwa ibihangange ngaha. Nagiye ndababwire ugusenga kwanyu kujemwo n'ukwemera. Nitwa twavuze ko Imana ifise ikibazo ca mbere, niyo gihangange cyo nyene muri Burundi. Uzokwigira igihangange azokwiduza mugana yizo mumanura. Tuzosenga mumanure. Ubu Burundi Imana yaramaze kwicara ni ku Mana. Uzosubira kwigira igihangange n'akazi kiwe. Kandi ndabahanure ukwemera kwanyu kuba ariko kubagenza. Ntushobora gusenga Imana utemera ko ari Imana. Kugira usenga Imana ubanza kumenya ni Imana mushobora byose, ibona byose, kugira umenye icyo utinya. Nahandi turasenga tugaca twigira mu vyaha vyacu nkuko umenga twahejeje. Imana wahejeje kuyibarira, wenye niwe wayikweze gwikubone. Niwe wayikweze gwikubone. Muguga cugenda rero wibaza ngo ntikubona. Nimubanze mugira ukwemera ko Imana ibona byose, nta na kimwe kinyegejwe kitazoja ahabona. Iyo mba ndi mwebwe umuntu afise akantu yiyotsa aca baragashira ahabona hakiri kare. None ko Imana izokanyegurura.
hariho wambajeje umunsi ngo mbe ubimenya gute ngo ko tutakubwira n'Imana nayo irambwira. Nico gituma nagira ndabwire nimwaba mwemera Imana mumenye kwibona vyose ari mushobora vyose, mutavyemera ivyo murigumira muri ivyo vyaha vyanyu izobereka ko ibona vyose. Uno munsi twize kubumbwa n'ico turi. Nimumenye ko mwese mufise agaciro. Nta muntu numwe ngaha muri iki gihugu cyacu atagira agaciro. Mwese murafise agaciro. Mugare ntuzi gitwengeje. Uzobona umwe wese ashaka kuvuga ngo mpicubahiro ngo je uranze. Ngo ndi honorable naka. Mu bisanzwe uvuga ngo ndi honorable naka. Uvuga uti je nitwa naka, ujya wundi ni bavuga ngo honorable naka kuko uri honorable. Umwe wese iyo wizizwe na shetani ukunda ivyubahiro. Kandi twamadusoma muri Bibiliya ushaka kuba wa mbere nabe inyuma. Twese tukabisoma mugabo uturengana hanyene nkeneye icubahiro. Nimumbwira abagabo muri ngaha iyo muriko murivuga amazina yanyu uravuga ngo je nitwa Monsieur naka, ngo nitwa Monsieur Claver, nabandi bavuga bati Monsieur Claver, ngo nitwa honorable naka, ngo je nitwa ministre naka. Oya, nabandi bavuga. Reka rero bumbwa niba ushaka ivyo vyubahiro usanzwe ugifise icubahiro. Aha nta numwe atagira icubahiro, nibibabumbe ico cubahiro. Kandi haguca ku biti no ku mabuye Imana yaragupangiye ivyo wawe. Kubera iki duca ku biti no ku mabuye? Ikindi kintu ibindi ko ndavuga nivyo bizotuma twubaka Burundi. None tugara ku bantu ngo je uranze ubwo Burundi tuzobwubaka gute? Ni tuba bavukanye. Je ndipfuza yuko mu Burundi umunsi umwe noza mbona twese dusigaye twitana ba mwana wa mama. Byoba vyiza cyane. Nene mwumva ko binezereye muhura n'umuntu mwana wa mama. Mwana wa mama. Byoba bihimbaye cyane. Kuko twese ubu ukubera Imana twayaha ikibazo cya mbere turazi ko ari umuvyeyi wa twese. None twese ntituvukana. Hanyuma haraba rero uje imbere mu bangana. Ukumva ko umukuru w'igihugu ari mwana wa mama, nukuvuga wabuza kunyu, ushobora kugera kumubwira uti erega nabuza kunyu. Yakashikira. None ubu ngira ngo negereye ngo abo bantu ndongoye nkazabona abasoda ariko arabasunika birukana. Nkabaza none ko ari bo nagiye kuraba mu birukana mu bajana. None muhora mubibona. Wewe ngiye kwirabira abanyene bavuze ngo turagire kugira tuganire bambwe bagoye nkazabona ariko barabasunika bigize inyuma kandi aribo ngiye kuraba. Abasitanteri mpora ndabibabwira kugira amenye musitanteri mwiza ndabubwira nti ngo tuje gutembera musitani mugabo urumva naje baca babirukana ngo sindabegere. Kera rero nkiri umwe muri mwebwe uko nyene nabwira musitanteri ngo tuje gutembera mbonye abene gihugu bigira inyuma ngo he musitanteri naco yakuba ata musitanteri arimo. Musitanteri ukuri bamubonye baca baza bariruka numuvyeyi kujya utashe muhira abana bavuga ngo yambi. Eregwa umurongozi namenye yuko ari kujya kumupapa muze murabe umuvyeyi azotaha akabona abana ntibaza kumusanganira azaca agenda mucemereza yisuzume. Ukazobona abana baca banyegera ngo gwaho paparaje. Ibega bari hariho abavyeyi bameze uko bamwumva ngo paparaje esha ngo nakazi kawe abana bakiruka kwinyegeza ngo paparaje. Je abana barigeze hariho abana bigeze kuyoberwa mu ishuri ndabwira niko mu maramaje naje gira ndabamaramaze nikuva ubushitse muze muce mwinyegeza kugira asha dusubirane twaragize ibiganiro kandi ntibarasubira kuyoberwa. Nababwiye muramaramaje n'Imana yimaramaje reka nayiraguca. We yaguha utuntu twiza twose uciyimaramaze. Naje emwe abavyeyi rero bamukara cyane. Je abana barayobewe umunsi umwe ndabahamagara ndabagirisha shawuri nti kuvubu uzi ko yayobewe uwamenyesha yacaza aratambatama imbere yaje wayobewe kwiruka twagira ni ibiganiro nanje kubesha
batumye nasenge kugira tugiranire ibiganiro baca banyemerera ko batazosubira kuyoberwa kandi ntibasubiriye. Ni bimwe nababwira rero Imana ejo nababwiye mugiranire ibiganiro kugira tugiranire isezerano ry'amahoro n'Imana kugira duce twigumanira. Abavyeyi nukuzamura karira abana, ntidukeneye ko abana bacu bazokura mu gihugu nk'icyo twe twakuriyemo, nicyo tubamva tugihindure mu kubaka igihugu cyacu. Kandi tumenye yuko Imana byose yabitunganije, twebwe no gukora gusa. Hariho umuntu ashaka ngo ubunyene ngo shaka guca ndonka amahera, ngo shaka guca ntunga, agacaca mu nzira atari y'Imana. Ndabwire inzira y'Imana irategekanije. Mukazoshaka gutunga ibidaciye mu nzira, niyo Imana yavuze ko uzotunga mu mwaka w'ibihumbi 2050. Emwe nawe uzofisa imyaka uno munsi ufisa imyaka 70 uzorindira iyo myaka, Imana izokurindiriza kugira utunge kandi uzosaza. Imana aratunganije iti wewe uzotunga, we nzoguha umwaka uyu. Genda rero mu butungane ntangere ukore neza mu nzira y'Imana, uzozona ushikire ryatunga. Ariko yakubwiye ko uzotunga mu 2030 ukashaka gutunga mu 2025, uzotunga umenye ko ari vya shetani atari vy'Imana. Hageze mu 2030 rero ryatunga ryose uzozubona fye, uco utagura kubaza ngo ntoje nakoze ikiga mukama wanje, kandi ucubwira mukama wawe ga, kandi wewe uzi ko wihaye itunga itari yaguhaye kugira ikwereke ko ari Imana. None sitwe twayihamagariye. Ushaka kuja kwa shetani naje kuraba ibihugu biri muri shetani, nitwe twarayihamagaye dutegereza kuyigamburuka. Rero nimuhave mvuga ko hari ivyawe ntaho biroye, reka guta ubwoko, ivyawe ntaho biroye, Imana irabifise kandi gwawe nta wundi zobiha. Ivyo byose nivyo bidutera umutima mubi, tukaja kugira umutima muke, tugatagwa gusakuranwa, kandi Imana yaduteguriye ibidukwiye. Aha andiko ndabigisha kugira ngo uwo murima w'Imana tuwujemwo neza, tuzi ivyo ari vyo. Mugabo nagira ndabwire Imana ntiwicaye, Imana ntishobora guha umuntu yicaye, utegereza gukora. Emwe abakozi Imana bagwa bakitwigisha, Imana ntizokubwira ngo hariho ingorane uze wamuzi ko zihari, muyikubwira ngo rinda ntugire ubwoba. Rero namwe ntimugire ubwoba, narababwiye nti hariho abavuga bati none ntari yagaturire nzobaho gute. Ntugire ubwoba, Imana yaraguteguriye ivyo uzorya. Ngo ntanyonoye nobaho gute, Imana yaraguteguriye ivyo uzorya. Ngo ntagiye kuri kijya giti ngo ntaco nzovamwo, ngo zopfa nkenye. Ninde yakubwiye we kuzopfa ukenye? Imana yaraguteguriye ingero uzotunga. Ivyo rero nitwa twemera Imana tubikurikiza. Rero kuri uyu munsi ndipfuza cyane yuko tutosubira kuvuga ivyahise, twosigara dusuzuma aho tugeze gusa. Kuva no munsi dusuzuma aho tugeze, umwe wese agende yihanye imbere y'Imana, kugira ngo tuze dusubire guhura tuza turisuzuma gusa. Narababwiye nti mumenye yuko raporo muyitanga ku munsi kwisaha. Imana umwanya wose iguma ikeneye raporo ikuva kweregira irayibona. Niba buzi ko ari imbi rero shaka ugende winyegeze uje munsi y'uburiri wawe, mugana aho nyene irakubona. Ubu rero twiyeze imbere y'Imana, tuze duhure tuza turasuzuma aho tugeze bwa Burundi, wa murima w'Imana tuwugejeje hehe, tuwurima twongera tubungabunga, tuwugejeje hehe. Barundi bene wancu, ndababwire ikintu cya mbere kizotuma dukora neza, tubana neza, tugakorera igihugu, ntihagire umuntu n'umwe azokwigira ahisha ukuri. Ukuri kurababaza nivyo, ariko kuravura. Nico ituma ndabasaba umuntu ukazobona ariko aratembagara, genda umuhanure, kuko utamuhanuye urupfu rwiwe ruzoguharugwako. Hakugenda kumwandagaza, mwegere umuhanure. Hanyuma natwebwe Abarundi twemere guhanurwa. Hari umuntu umuhanura acavuga ngo uramututse.
umubwiye ukuri agaca avuga ngo uramututse kandi ari ukuravuze. None rero twige kubana neza, tubwirana ukuri, twengengana, duhanurana. Indongozi twese twabungere nyabo bavyibusha intama tujejwe kuragira. Intama nazo nidusubire gutakanga igihugu, ahubwo umurima w'Imana tubagarire, turime kugira ngo mu Burundi hamere neza. Ivyo rero dukora byose tubikore mu bugwaneza, tubikore mu bugwaneza, atanzigirimwo atashari, tubikore mu bugwaneza, dutinya yuko hariho Imana iguma ituraba ivyo dukora. Nitwakora twemera Imana, tukagenda mu ibwirizwa rikuru rimwe ry'umukama Yesu, turakunda mugenza nkuko wikunda, urakunda Imana, bizoba bimeze neza. Nagomba kubatekerera iyo mpanuro, ndababwira nti kuva uno munsi tube bashasha, tube abanyakuri, tube abantu batagira ishari n'inzigo, twirinde ibintu byose bishobora kuducanishamwo. Ahari shetani iminsi yose haza agatima kuvuga ngo nanjye naka. Ntuzuvuge ngo emwe naho uzoba uri pasitori ukazobona uri kuranka naka, uzumenye ko shetani yakwinjiye. Umuntu wese azobona arondera icomwa nkanisha na naka, azamenye ko shetani yinjiye, ayiyamiriza hakiri kare. Twese rero tugende tugengwa n'ururimi rumwe ruvuga ukuri rwengengana. Emwe rujya ruririmba sindaruhaga, tugume tururirimba kugira bumwe wese agende agwibutse. Ishari n'inzigo bituvemwo, tugende nkuko bibereye abera. Twese tugende nkuko bibereye abera. None ko twamaze kuza imbere y'Imana turabera, kandi twamaze kwiyeza imbere y'Imana, tubigendere tuze rugume tuvyibuka tugasubire. Tugere turutwaye ku mutima twese, nitwarugendera Uburundi buzoba buhejeje gukira. Nagira rero mperaheze subira gushima, nimufate ivyicaro, subira gushima
shimira Imana mushobora byose. Ahantu koko nta gukekeranya hari Imana. Ngaha ndamaze kubona yuko hahindukiye abantu benshi bahindutse kubera iki kibanza. None rero dushimira Imana mushobora byose yaduhaye umutima mweranda tugashobora kuyimenya. Shimire kandi n'indongozi mu mugambwe CNDD-FDD kubona zarafashe ingingo yuko tuza turakorana. Iki ni ikimenyetso cyiza gituma n'abanyamugambwe b'abakarorero, umugambwe wato ukaja imbere, bene bo bagaca b'abakarorero mu ijambo ry'Imana, n'abandi baca bakurikira ngo umwero vibukuru gakwira igihugu cyose. Novuga yuko namwe mwebwe bagumyabanga hamwe izimpanuro tuza turahana mwozigendera bica bigenda neza. Ndashimiye rero uburongozi bw'umugambwe kuko buriko burakabura. Ni ikimenyetso ndetse n'akarorero keza mu yindi migambwe. Imigambwe nayo yindi kigira icizere yuko uwo mugambwe utariho kugira ngo uhonyange iyindi migambwe, ahubwo ubu no kungururanira. Kera hagize umuntu avuga ibitajanye n'uburongozi wamengaramenje. None jewe ubu fata yuko ahubwo iyo migambwe boba nk'abahanuzi banje, baza baravuga ati murononye ngaha, kuko erega umukinyi ntamenya ingene ariko arakina, ariko umurorereza ari inyuma niwe rero abona ingene ariko arakina. Ariko turafise ibibazo bya bindi bijanye nuko umuntu wese abona ko ari wategereza kuja imbere, ahubwo ugiye imbere tumufate mu mugongo. Mugabo bose bavuga bati ntegereza kubona ari jewe, ko atari jewe nibishake bisambuke byose, abo uri gukoreshwa na shetani. Rero umugambwe CNDD-FDD ni vyiza ko uzataka akarorero ukaba ari wo wa mbere wiyegereza iyindi migambwe. Erega hari imigambwe ishobora kubitinya, mugabo mugambwe ntayigitinya. Imigambwe ndabona yuko ubu igihugu cy'Uburundi kiriko kirahinduka muri rusangi hose. Mugabo nkuko nguma ndabivuga, abizizigwa na shetani ntibabura ndetse nibabeho kugira ngo baze tuze turibuka Imana. Tutabonye inkozi z'ikibi twava twibagira Imana. Rero iciza nuko ubukozi bw'ikibi tubutsinda kubera Imana icihakanurira. Ndashimiye cyane abarongozi bo muri intara ya Gitega, baba mu mugambwe cyangwa mu ntwaro, abajejwe umutekano, barakoze ibishoboka byose kugira ngo bigende neza. Baranasenze barumvigwa, babivuze ingene Imana yaduhaye akayaga keza ikatugirira neza. None namwe abarongozi b'Igitega ni mubishimigwe. Shimire kandi mwebwe ndongozi mwese. Je ndavye akayabaga umwanyumviranye, mwumvirizanije abigishije ijambo ry'Imana. Ntakekeranya, jewe ndazi yuko mu ndongozi izari zisigaye zigwaye ivyo ari byose 80 kwicara zakitse, muzari zisigaye kuko abamaze gukira ni benshi cyane. Je ndabaha icizere, iyo umutwe wakize burya n'umubiri ubukize. Jewe ndaraba inyifato y'abashikiranganje ubu ndiko ndayiraba, ndabona ko Uburundi bwakize. Kera umushikiranganje n'uwundi kwari gushihana gusa. Ewe sogokuru wari waragowe, sogokuru baramugarariza, agize ngo arakosoye n'umwe agaca yiruka ngo mbere nca mpinga. Muguno munsi abashikiranganje umwe aramenya ko uwundi amufasha iki, bagafashanya. Nkabona yuko bafise umutima yuko ubu atari akarima kiwe yisangije. Ico rero ni ikimenyetso cy'uko Uburundi bwakize. Iyo umutwe ukize biba bigenze neza. Abashikiranganje barahanuzanya. Mbere cyane babwira yuko abashikiranganje ugira baranduhisha.
jewe niruka kuraba ko abene gihugu bamerewe neza agacahamagara umushikiranganje ntingaha hari habagwaye ndabiraha nkabona yuko babifise mwubangutse ibintu biriko birahinduka kandi ubu ndizeye ko mu batelefona mu kabaronka kera ubaye umukuru itelefone wacushira ko bya bintu udasubira kuyibona inimero kera ubaye emwe n'umudeje yaca hindura inimero ngo ntibasubire kuyibona ubu rero inimero zanyu zishira habona muze murazishira ku ma WhatsApp bati inimero yanje niyi mubonye ikibi muce mumbwira mu byo njejwe jewe abo maze gutelefona abo sabibona inimero yanje ntiyandika none hari ico ndaba je nimero yanje je bose barayizi kandi ntaco ndaba none kubera iki abandi bazihisha umuntu yinyegeza ni jambo ry'Imana biranditse ngo umuntu atinya umutegetsi mu Baroma 13 umuntu atinya umutegetsi abafise amakosa umuntu atinya ubutegetsi abafise amakosa none abategetsi bacu n'abene gihugu utinya bene gihugu rero ubu ufise ikosa ubu ufise ico wiyagiriza nimwe rero mushaka yuko abene gihugu abakunda emwe ni mubakorera ivyiza gusa murabe ingene baca bakunda kandi kuturi muri demokarasi no guhana barahana none hageze gutora baragutora ndabashimiye rero mwe mwandongozi mwe kuko mwaje muri beshi cyane kandi mwarize muramenya ndashimiye rero aya makorari yaraturemesheje gose tugashimira n'abajya rujya gwaruka gwavuye kure rukemera rukaza nutumarayika ajya mwazanye muhezagira udasanzwe abaririmbyi hajya nimwe muhamagara abamarayika bo mwijuru Imana ntiyoza hatari garde nimwe rero baca baza kuririmbana natwe n'Imana igacinezerwa none mwarakoze cyane abaririmbyi mwese Imana ibahezagirire mwarakoze cyane abanyagitega mwese imvukira mwese twarahimbawe cyane kubana namwe kuko uko tuba beshi ni kw'Imana nahitanga none ahantu ivuga ati batatu bonyene bakoranye ku izina ryanje ico bazosaba kizobaberuko camwiyumvira ibihumbi 10 navyo bikoranye hoho bica imigishiza yose none rero kubona mwaraje kugira ngo dufashanye kurondera imigisha namwe ndabibashimiye cyane Imana ibahezagirire ndashimiye cyane n'abamenyesha makuru bagumye babisamiriza hose kugira ngo n'abari kure bakurikirira ijambo ry'Imana biraboneka neza abari kure byibonekeje baciye nabo nyene batanga ishikanwa ryo kubaka aho tuzohora duhurira birumvikana ko nabo babikurikiye none abamenyesha makuru namwebwe Imana ibahezagirire